Muramutse message y'umuntu hano ati muraho neza ndabibarize mwebwe nk'umuntu yagenze kandi amenya vyinshi mubona i opportunity y'akazi i Dubai ishobora kubandanya nk'umwaka wose canke umwanya vyohagarara bakwije abakenewe. Hari abo tuvyifuza kugerayo pasiporo igateba gusohoka, hakaba no guhiga uburyo bisaba bigatwara akanya, tukamana amakenga ko vyohagarara nk'uku itari bakwije. Nagira ntangure mvuge kwanza abantu bakunze kuvuga ngo ndiko ndazibira ama opportunité. Jewe ntanga opinion nkurikije n'ivyo nzi, rimwe ndashaka gukora research mugabo kenshi ni opinion y'uwanje. Ica kabiri, iyo ufata decision kirazira kumviriza umuntu kuri internet, mu congereza bavuga ngo random. Umuntu uhuriye kuri internet nawe kirazira kumviza opinion yiwe ngo abe ariyo ikigufatira ko ufatisha decision, ahubwo wakiyo opinion yiwe ugashako n'iyiwawe ugashako n'izabandi, ugaca wicara muhira ugakompayiringa ibintu bigufasha gufata decision. Ishobora kuba ndi wrong, ubundi murashaka ko ari wrong, nawe ushaka ko ari wrong. Nubwo wiyumviriye n'amezi cyagiye mpana yumvira ikintu nka researchinga nkayikora heze nk'amezi abiri ngasanga still nakoze amakosa. Ivyo c'est normal, niko ntuzeye process y'ama ide n'ama decision igenda. So rero sivuze ngo hihute kuja kuri Dubai canke relaxa, gusangira ntangiye opinion yo wanje. D'abord kico kintu cyo muri Italy, jewe byo muri Italy uko naguye mvuga ni convinced, mvuga bya bintu ntibifudutse. Hasohotse itangazo ko bakeneye abantu, mugabo ryayi mu kinywabi, mugabo itangazo ko abantu baheze ryabaye umenga ni officiel. Ico ni kintu gitangaje. Kiya gitege c'ibihumbi 4 canke je ne sais pas, nabwo tuze tukimenya mu ntango. Ico ni kindi. Bavuga ngo muzokwiga icongereza, Ikitaliyano amasaha 10, mu nyuma tubona screenshots y'umuntu yabwiwe ngo n'amasaha 20. Muri iryo tangazo rishasha naho bavuze ko ari amezi 6. Amezi 6 c'est très raisonnable, muga mu ntango twabwiye amasaha 10. Doje muri make bya bintu ntibifudutse, bishobora kuba vyo, bishobora kuba atari vyo, ico navuze bikaba ari vyo. Uburundi butwabona bungere ce que je connaissais déjà. Hamuna vuze ngo iyo ni arrogance, oya, iyo ni vérité, iyo ni truth. Abarundi mukunda kudigadega, jewe singigwara igihute. Okay. Itari ku ruhande kuri hanyuma Italy tuzorinda turabe ko bajya abantu bagiye amfete, tuzorinda suspicion uko peut-être niba ihari bakije mu kinywa bahereza babo bacagomba kuduma amaso ngo bagize public, ariko tuzoraba ko bagiye amezi 3 simeshi. Let's wait and see. Bamwe bazo reka turindire. Dubai, buya Dubai imaze igihe, abarundi tubimenye vuba, sino Dubai imaze igihe iri mu construction, ni gisagara bagiye bubaka gitera gikura. Abazungu baragijamo cyane kubera impamvu z'amataxi na entertainment. So ko Dubai uhagarara soudainement, ivyo nibaza ko bitoroshe. Surtout construction, ubujya construction nini zisaba imyaka, na cyane ko usanga hari nk'ama building commercial buildings bariko barubaka afata igihe. Nubwo bari residentiel, mweje kuyubaka muca musama barabarajayo, amazi ajayo. Building na cy'ikintu uvuga ngo turahagaritse no munsi bishobora gufata igihe. Donc ndakuvuga ko bimaze igihe. Jewe hari umugabo nuvuga ko yiga imbere yanje umwaka umwe ko musa nzi yagiyeyo avuye Cape Town, South Africa, haraheze imyaka ishika kumbere 20 agiye Dubai. So ni nahantu hamaze igihe, donc si ikintu random kije ngo Dubai rakeneye abakozi ngo turahagaritse. Umwaka umwe definitivement nibaza ko adashobora guhagarika mu mwaka umwe, mugabo kandi ko bizokwamaho nta kintu camaho, ivyo byo no kubitahura. Ikintu cyose gifite intango n'umwisho. Hari n'ibindi bintu abantu batamenya bishobora kuba nk'ibintu vya recession muri economy mondiale, ashobora kuba utavyiteze. Ziya ntambara ziba muri Middle East zishobora ku affecta n'importe qui, donc ibintu vyinshi bishobora gutuma ibintu bihinduka kwa. Mugabo ko vyohinduka mu mwaka umwe navyo niteze. Naza ko Dubai iri open for business muri uyu mwaka. Encore une fois, kazoza kamenya Imana gusa, umwana w'umuntu abashobora kumenya, ariko sinogenda cya kubiti ku mabuye ngo Dubai iragiye kugara ngo vita Dubai baraheze. Gusa uko umwaka uhera
uko igihe gihera ibintu bitera bihinduka. Kumbure abagiye Dubai imyaka 10 ubuzima bwameze neza, uko abantu batera bagwira kumbure butera bwiyunyura, imishahara itera igabanuka kubera abakozi babaye benshi, ibintu nk'ivyo. Ariko kandi encore une fois udafise uburyo bwo kujayo ntabwo ufise, ntiwokwiyahura, ntiwogenda aca ku giti no kwibuye ngo noneho Dubai mpava sanga ubuzi bwaheze. Wewe rondera iyo passport, urondera amafaranga, umunsi wayironse uzogende, utarayironka nturayironka, ntakura udasinziriye, nta nico bimaze. Kwanza cyavuga kuri ibi bintu, hari ibintu bita dichotomy of control, ni ibintu biri muri philosophy ta stoicism, nibajya kunywa amazi. Donc hari ibintu biba biri under, biri sous control, ushobora gukontrola, ivyo urabikora. Ivyo ushobora gukontrola, usaba Imana kwihangana kugeza umunsi washoboye kubikora. Biri muri ivyo donc utaronka passport, utaronka amafaranga, uburyo ni kwitonda. Hari umunsi wayaronse kumbure keshe ngo iyo umuryango wugaye ubundi uca wugurura. Kumbure Dubai ishobora kuba yugaye hakaba hugurura izindi, cyangwa Dubai yugaye hari n'izindi zuguruye, ibintu vya Italy n'ahandi. Donc cool down, urondera ibikora ivyangombwa, umunsi wabironse uzofata urugendo. Sawa, muge musi mwiza.